Mwese ndabaramukije bivanye naho muherereye. Uyu munsi ndabazaniye Nzobaho Company. Nzobaho Company ikorera mwijabe hafi ya Mutoyi impande ya Adventiste. Nzobaho Company bakaba bagukorera ikintu wifuza mu mwanya muto cyane biciye ku mamashini. Ukeneye gukoresha ibintu rero karibu urahawe ikaze. Nzobaho Company si ivyo rero ikora vyonyene, ikaba idandaza n'imbaho nziza cyane imadriye zikaba zihibereye. Ukaba uzikeneye rero ni planche zose niho uzisanga, ukaba ukeneye n'ubundi bwoko bw'izindi mbaho zikaba zihibereye urazironswa. Nzobaho Company rero ikaba ifise n'ibikoresho bikwiye, wewe ntugire ubwoba, karibu cyane. Ikaba ifise n'imiduga itandukanye, ukeneye ko ikungururiza ibidandazwa vyawe mu mwanya muto cyane nahone urahawe ikaze. Ikaba ikora ibintu vyinshi bitandukanye vyiza kandi bitagase biryoheye n'ijisho. Karibu cyane rero urahawe ikaze. Ukeneye ko bagutunganyiriza akura kuri 79 934 226. Perezida wa Nzobaho Company, murakoze.